Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu bishika ku 12 ushobora gukorera umukobwa agahora agutekereza. Ibi bintu ngiye kukubwira n'ibintu ushobora gukora ugasanga umukobwa ahora akwiyumvira kugira ngo ashobore kuguheba, ugasanga ni ibintu bitoroshe, ugasanga niho ushobora kukwiyumvira yuko yoguheba. Kuko mu gihe tugezemwo hari abagabo benshi bibaza bati mbega ni igiki nokora kigatuma umukobwa ahora anyumvira. Abandi nabo bakibaza ati mbega mu gihe vyoshika tukaba tutari kumwe n'umukunzi wanje ni igiki umuntu ashobora gukora kugira ngo umukobwa ahore antekereza. Ukuri nuko abakobwa badatekereza umugabo ngo nuko afise ubwiza burengeje, canke ngo batekereze umugabo ngo nuko afise amafaranga. Ahubwo kugira abakobwa batekereza umugabo nuko haba hari imyitwarire uwo mugabo afise, bigatuma uwo mukobwa ahora agutekereza. Rero muri iyi video nkaba naguteguriye ibintu bishika ku 12 ukora bigatuma umukobwa ahora agutekereza. Ibi bintu ngiye kukubwira ni washobora kuba uvyumvirije kuva ku cambere gushika ku canyuma, n'ibintu bishobora kuguhindura, ukazosanga ahubwo aho uko wahora wiruka ko abakobwa ukazosanga ni wa mukobwa ugiye kumuresha ijyambere, ukazosha usanga ahubwo niwe agumye akwiruka ko, kuko ibi bintu niwaza kuvyumva ugaca utangira kubishira mu bikorwa, nuko abakobwa bazoba bagiye kugusarira, ahubwo abakobwa bazohora bakwiyumvira kandi ku rwego rwo hejuru cane. Rero ibintu 12 bituma umukobwa agutekereza, reka tugende n'ikintu ca mbere. Rero ikintu ca mbere ni mu gihe uzoba uri wa mugabo uha umukobwa icubahiro, kuko abakobwa uko bameze n'abantu bakunda icubahiro. Mu gihe uzoba ufise umukunzi wawe, ukazoba muri kumwe, ukazoba uri wa muntu umuhe icubahiro, ukazoba uri wa muntu utamusuzugura, muri ico gihe umukobwa azogukunda cane kandi umukobwa azohora akwiyumvira, kuko azoba abona yuko uzoba uri umuntu w'agaciro. Rero ico nokubwira nuko mwokwiga guha icubahiro abakunzi banyu kugira ngo mubashe kubitwarira imitima, kuko navyo biragufasha. Kandi iyo umukobwa abona umuha icubahiro nawe biramuhimbara, ahita abona yuko ahubwo uri wa muntu udasanzwe kuri we, bigaca bituma uwo mukobwa hari hose ahora aguma akwiyumvira. Rero nuko mwokwiga kuha icubahiro abakunzi banyu. Ikintu naco ca kabiri gituma umukobwa ahora kwiyumvira ni mu gihe uzoba uri wa mugabo, mu gihe muri kumwe ariko arakubwira ibibazo umutega amatwi, kuko niwaba uri umuntu udashobora gutega amatwi, muri ico gihe umugore nako mudoshobora kumukurura, kuko burya abakobwa uko bameze, umukobwa ni wa muntu namba ariko arakubwira ibibazo vyiwe, bisaba yuko uja ahantu ugatuza ukamwumviriza akavuga, hama akavuga mu gihe agiye guheza, hama ugaca ubona ukuntu ushobora kumuha impanuro, ukamubwira ati yaya vyogenda ukuntuku. Muri ico gihe rero iyo uri umugabo umeze nk'uko, muri ico gihe abakobwa usanga bagukunda, kuko baba babona yuko mu gihe bafise ibibazo bashobora kuza ukabafatira ingingo. Rero muri iki gihe umukobwa bizotuma umukurura ku buryo azoguha atasiyo, ku buryo igihe cose azohora kwiyumvira. Rero nuko mwokwiga gutega amatwi abakunzi banyu, kuko navyo ni ibintu vy'ingenzi cane. Ikintu naco ca gatatu gituma umukobwa akwiyumvira ni mu gihe uzoba uri wa muntu muri kumwe utuma umukobwa aseka, kuko abakobwa uko bameze ntibakunda umuntu w'umugabo agoma ashavuye. Abakobwa burya bakunda umugabo mu gihe baba bari kumwe abasekesha. Hari akantu ushobora gukorera umukobwa, nk'igihe muhuye ari nk'umukobwa ukaba ushaka yuko ushaka nko kuzomutereta, mu gihe muhuye biba bisaba yuko nko kuva kwisagonde rya mbere gushika ku munota, biba bisaba n'imiburiburi mw'uwo mwanya ube wamaze kumusekesha, kuko nyambara umukobwa mwahura ugahita umusekesha mu
mu minota ya mbere nuko uwo mukobwa ufise icizere yuko ugiye kumutereta ushobora kukwemerera kuko uba wamaze kumwereka yuko uri umuntu udasanzwe. Rero mu gihe nawe uzoba uri kumwe n'umukunzi ugahora uwo mukunzi ahora aguma yishimye, ahora aguma aseka, mbere umva ari iki kizotuma atahora aguma gutekereza. Rero nuko mwokwiga uburyo mwoshobora gusetsa abakunzi banyu. Hama ikintu naco ca kane cotuma umukobwa ahora gutekereza mu gihe uzoba uri wa mugabo ufise intego mu buzima bwawe, kuko abakobwa uko bameze n'abantu bakunda umugabo babona yuko afise iyo aja, abona yuko afise fondasiyo y'ubuzima bwiwe. Rero niwaba uri umuhungu akabona ata kintu nawe wigejejeko, kugira ngo abakobwa uzobashe kubakurura bizokugora. Rero nuko nyamba ubona ugiye mu rukundo nuko wogira intego ku buryo n'uwo mukobwa yovuga ati umugabo wanje ndabona yuko afise ahantu ashaka kuzokwigeza. Namba ubona atawe wowe urigeza byo kuja mu nkundo nuko wobireka. Ngaha ndakubwira ibintu bishobora kukubabaza, ariko mugabo n'ibintu bishobora kukwigisha kandi n'ibintu bishobora kukugirira akamaro, kuko izi nyigisho dutanga ngaha kuri ukuri ku mafaranga nta rindi shuri uzozisangamo utari ngaha aya kuri ukuri ku mafaranga. Ibintu dutanga n'ibintu vy'ingenzi cane, mu gihe uvyumvirije ugatangira kubishira mu buzima bwawe, ugatangira kuvyisanisha n'ubuzima bwawe, ni ibintu bishobora kuba biguhindurira ubuzima. Hama ikintu naco ca gatanu gishobora gutuma umukobwa ahora akwiyumvira n'igihe muba mutari kumwe, ni muri ca gihe uzoba uri wa musore utirika inyuma cane umukunzi wawe, kuko abakobwa uko bameze n'abantu badakunda abantu babereka yuko babakunda rwose babasariye. Umukobwa uko ameze namba ubona mukundanye nuko uzomwereka yuko umukunda, ariko mugabo uzonamwereke yuko ntiyashobora kukwitwarako nabi, ufise uburenganzira bwo kumureka akagenda ukihigira ubundi. Rero muri ico gihe niwaba ufise umukunzi ukamwereka muri ubwo buryo, azohita abona yuko ahubwo uri w'agaciro, yuko atagomba kukureka. Sinzi yuko urabona burya iyo ikintu umwanya wose ugishakiye akaba ari ukironkera, muri ico gihe ico kintu kiraheza kigata agaciro kuri wewe, kuko naco kiba kimaze. Rero ni mu gihe muzoba mufise umukunzi nuko uzomwereka yuko uri w'agaciro, ahubwo uzomwereke yuko kugira akubone yuko bidasaba yuko yokubona mu bintu vyoroshe ngo akubone uko yishakiye. Rero muri ico gihe nawe uwo mukunzi wawe azohita agukunda, azohita agutekereza. Ikintu naco cindwi gishobora kwereka yuko gishobora gukora bigatuma umukunzi wawe ahora agutekereza, mu gihe uzoba uri wa musore wifitiye icizere, kuko abakobwa uko bameze burya abakobwa bakunda abagabo babona yuko bifitiye icizere. Niwaba uri wa mugabo ukaba utinya ukuntu woshobora kuraba ikintu uzoshobora kwimarira imbere, akaba abona ari wa mukobwa udafise intego ushaka kugerako, muri ico gihe uwo mukobwa nawe nta kuntu nakumwe uzoshobora kumukurura, nta kuntu nakumwe azoshobora kugutekereza. Rero nuko muba abantu bifitiye icizere, ukaba wa muntu wifitiye confidence ku buryo n'umuntu akubonye avuga atego kweri uwo muntu ndabona yuko afise ikintu ashaka kuzogerako. Ukaba ni wa muntu uhuye n'umukunzi wawe ntumwereke yuko ubabaye, ahubwo ukamwereka yuko nyene wifitiye confidence. Ibyo bintu kuko abakobwa nabo barabikunda. Ikintu naco c'umunani ushobora gukora kigatuma umukobwa ahora agutekereza, ni mu gihe uzoba uri wa mugabo ugaragaza ubugabo bwawe, kuko namba uri wa mugabo ukundanye n'umukobwa akaza akubwira ikibazo ntushobore kumenya ukuntu woshobora kugikemura, muri ico gihe umukunzi wawe ntazoshobora guhora agutekereza. Ariko mugabo niyakuzanira ikibazo ukamenya ukuntu womugira inama, ukamubwira ati ibi vyogenda uku n'uku n'uku, muri ico gihe uwo mukobwa azohora agutekereza kandi azohora kwiyumvira cane. Hama ikintu naco c'icenda gituma umukobwa ahora agutekereza, ni mu gihe uzoba uri wa muntu wumva yuko umukunzi wawe ko afise agaciro kuri wewe, kuko abakobwa bakunda umuntu
babona yuko abaha agaciro. Niwaba rero nawe ufise umukunzi wawe ukamwereka yuko agufitiye agaciro kuri we mu buzima bwawe, muri ico gihe umukobwa azohora kwiyumvira, azohora gutekereza nubwo mutazoba muri kumwe, kugira ngo azoshobore kukwikura mu bitekerezo uzosanga ari ibintu bitoroshe. Reka tuje ku kintu ca 10 gituma umukobwa ahora kwiyumvira. Ni mu gihe uri wa musore udashobora kuba ubesha umukunzi wawe. Namba umukunzi wawe muri kumwe ukaba uri wa muntu umubwiza ukuri, muri ico gihe namba uri umugabo uvugisha ukuri, uba ufise amahirwe yuko umukunzi wawe azohora kwiyumvira igihe cose mutazoba muri kumwe, nubwo uzoba utamuri hafi. Rero nuko mwokwiga kubwiza abantu ukuri nyamba muri mu rukundo, mukiga kuvugisha ukuri, kuko nivyo vyoshobora kuba vyobagirira ikimazi. Hama ikintu naco ca 11 gituma umukobwa ahora akwiyumvira, ni mu gihe uzoba uri wa mugabo ufise ubuzima bwawe, kuko abakobwa uko bameze bakunda abantu bafise ubuzima butubakiye ku wundi muntu. Rero niwaba uri umuntu wewe ubona yuko wishoboye, nyamba niyababona uri umuhungu ukabona yuko ukavuga ati umusore nubwo dukundanye ndabona yuko azoshobora kuntunga kandi bitagoranye, muri ico gihe naho navyo birafasha, bituma umukobwa abona yuko uri umuntu w'agaciro. Iki ni ikintu naco ca 12 gishobora gutuma umukobwa agutekereza, ari naco twoca dusozererako. Ni mu gihe uwo mukobwa umwereka yuko urukundo umukunda atari amagambo gusa. Nyamba umukunda ukabimubwira mu magambo, ariko no mu bikorwa ukaraba ukuntu ushobora kuvyerekana, navyo birafasha, kuko umukobwa bituma yigirira icizere, akabona yuko umufitiye umugambi wakazoza, navyo bishobora kugufasha. Kuri rero nababwira nuko nkuko mwavyumvise ngaho haruguru, abagabo ni abantu bashaka kugaragaza ukuntu boshobora kuba bokurura abakobwa, ariko bakaba bashobora kubibereka mu buryo butari bwo. Bashobora kubibereka bakoresheje amafaranga menshi cane, bakabiyerekana bashaka kwereka yuko ari abantu bari hejuru, ariko nuko nababwira ivyo ntabwo bihagije kugira ngo ushobore kwigarurira umutima w'umukobwa. Umutima w'umukobwa kugira umwigarurire nuko umenya ukuntu uwitwara, ukamwereka yuko mwubaha, ukamwereka umutima mwiza, niho umukunzi wawe ashobora gukunda neza kandi agahora akwiyumvira. Rero ibi bintu 12 ndakubwiye, niwatangira kubikora ugatangira kubishira mu bikorwa, nuko umukunzi wawe azoba uwa mbere, azohora gutekereza wewe, utazosubira kuguma umwiruka inyuma, uzoba waramaze kumwigarurira. Hama niwaba ushaka ibiganiro nk'ibi vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkundo, ugende ukoze sabone ngaha kuri ukuri ku mafaranga, kuko ngaha tuhacisha ibiganiro bishobora guhindura ubuzima bw'abantu benshi. Tutibagiwe yuko tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'inkundo. Je nanje ndagushikiriza kino kiganiro, Ntirampa Pascal. Ciao ciao.